ka Afrika y'Epfo hagutahukanye amateka atari bwaboneke mu Burundi kubaye bwa mbere igihugu cy'u Burundi kiza mu nkino ku rwego rwa Afrika giserukiwe n'umupira wimva gute gushitse mu Burundi muzanya amateka twe turanezero cyane cyane kuvuze yuko twashize ku ntambwe atayindi ekipe n'imwe mu Burundi yari bwashikemo kuvuga yuko turandikisha izina ry'u Burundi muri mu mateka ya basketball aho n'ahantu tutari bwashike na rimwe gushika muri ball urumva rero ikaba ari intango kubona ivyo rero bikoze umugwi wacu wa Dynamo turaryohewe cyane rwose nk'urongora umugwi n'abakinyi n'abamambre bose kandi n'igihugu cyose nibaza ko cyarabigaragaje yuko cyaryohewe kuri iyo ntambwe duteye ibyashitse twari tubyiteguriye kuko ryari rya mbere tugiye mu higanwa kuri niveau kuvuga ko bisaba experience y'amakompetisiyo kuri rya niveau abajoueurs bacu batari bake ryari rya mbere bashitse ku niveau nk'iyi tukaba rero uko twatera imbere ariko twabona amakosa tugira twarahuye n'imigwi experience niniya cyane kandi osi ifise n'uburyo cyane ubona ko yamaze igihe kininiya cyane ibitegura ariko kubera ishaka iyo tuvuye niyo dushaka kuja byaratumye nabone batangara gushika no munsi ingene ekipe y'Uburundi yashoboye gukina igatsinda ekipe z'ibihangange zari zizi ko zizohaca zirengana amakosa twarayabonye mugabo hanini cyane na experience au niveau y'abakinyi au niveau y'abacoach byose twarabibonye tukaba tugiye kubikorera ko rero kugira ngo kompetisi ikurikira tuzobe twabikoze twitege iki tuvuga ku bakinyi twitege kubona bajya bakigere twabonye muri Elite 16 Road to BL twitege kubona abakinyi bameze gute muri izo nkino zikurikira muri base byaragaragaye yuko twari dufite ekipe ikomeye n'ivyo mugabo turafise aho dufite amafaiblesse matoma icyo twokwitega nuko tugiye gusubira kandi kurenforcer ekipe avec des éléments uko genda kuri stade ikurikira ariko bikomera kandi tudosubira turenforcer ekipe avec d'autres éléments kandi zikomeye kubera nko mubizi wo duhiwe duhishije intambwe izokurikira icyo icyitwa FIBA iradufasha mu kwitegurira izo nkino iradufasha muri prise en charge y'amajoueurs mu matike ibyo byose rero akaba ari umutwaro munini cyane twari dufise izo ngubu zindi twaba dufise rero tugiye kuzikoresha kugira ngo tugire amarokrituma y'abakinyi bari kuri niveau ubu rero yindi rero igeze kuri iyo tugiye gukinamo kandi twarababonye bamwe twariko turakinana barababonye neza abo tuzodorokita deja turafise muri liste tugiye kubikorera ko mugabo aussi au niveau y'abakinyi au niveau ya coachage twitegure neza kugira ngo dusube turi prêt twani hagera ko dusubira ari Afrique du Sud cyangwa Senegal cyangwa Egypte byaragaragaye yuko abantu bo muri FIBA baratangaye cyane birabanezera cyane umuntu wese yagufelicite bakubwira ati ibintu mukoze twari tubyiteze kandi tubiraturyoheye cyane turavye yo muvuye turavye amakondisiyo mukiniramwo kubona mutsinze izi ekipe biradutangaje kandi biratunejereje kandi bose bagahuriza ko yuko bikenewe yuko badufasha ati turakeneye gushira hamwe ingufu kugira ngo dufashe Burundi bamwe ari muri FIBA ari muri BAL baravuga ati tugiye kuraba ko twoza kuzita igihugu cyane kugira bareko bodufasha nk'ikibazo cy'ikibuga no kuri kiratwandika batwebwe kwa Barundi urabona ko dukinira pisima abandi bakinira ahantu hameze neza ni byoroshe ariko ubu kubona tugiye kujya imbere bakabona kuri scene internationale iraduhaye icyo bita exposure kuko baza barabona tu Burundi burera aho bugeze namwe batera intege baragize ko bashoboye abaho bageze ari mu bigwanako tubatera intege kandi ibyo turabyizeye turavye ama message communication tugiranira nabo ko bazobikora bazoca subirema ku nzego zibishinzwe turazoca kuri Dynamo mugabo ndabona ko bafite intention kubikora umunsi babikoze rero muzoraba yuko ari Dynamo cyangwa ekipe z'u Burundi zitazosubira gusiba muri BAL kuko cyo ni ikintu gikomeye cyane kiriko turi nyuma y'abantu bose ico gihugu cyonyine kimwe gisigaye gikinira ku isima kwikaburimbo abandi bakinira ahantu hameze neza kandi biratugora rwose biragaragara iyo dushize imbere y'abandi nico cyane abatangaje ariko biranabaryohera ko twagize amasacrifice tugakora uko dushoboye tugatsinda ekipe twavuye makondisiyo mabi nk'ayo
aho twageze dukoresha icyo bita effort individuelle z'abamambe za club ngabo n'abakinyi baragira iyo sacrifice nyine kubera kuko bemera kuja mu makondisiyo atoroshe kubera bazi uburyo bwa kingene bungana. Turagenda muri Tanzania murabizi kugira ugire misiyo y'abantu barenga 25 atantererano ata prise en charge y'igihugu yahabayemo byaratugoye cyane. Turavayo turasubira Afrique du Sud biratugora rwose kandi cyane kugira ngo tujeyo. Ibyo rero twosaba yuko twobishimira d'abord abamambere ba Dynamo n'abakunzi benshi bavuye hirya no hino bashoboye gushikira umugwi kugira ngo dushike hariya twashitse. Bisaba ibintu byinshi cyane, kugura amatike, kubaraza, kubagaburira, kubadeplasa, kubahemba, n'ibintu byinshi cyane bisaba amahera ategerezwa angana. Ibyo rero nta bantu bovyifasha, nta club yovyifasha. Tugasaba ko igihugu coza kirashigikira imigwi kikadutera intege kigafata en charge ibintu bimwe y'imigwi si Dynamo gusa, y'imigwi ari ya football ari ya basket igeze gusohoka hanze. Twimirije gusohoka kandi twizeye yuko akamo twama turiko turatera, ariko ubona aho tugeza twebwe twabikoze. Nibaza ko igihugu nacyo nekinezero twaho tugejeje. Ubu rero bazocaga ataba abantu barakoze uko bashoboye, reka natwe tubatera intege. Ibintu bitoroshe, ariko twibaza yuko baratwandikiye ari minisitiri ari inzego zose iradufelicita aho ibintu twakoreye igihugu, kandi turabyizeye cyane, baradushigikiye, turabyizeye cyane yuko bazodushigikira no mu bundi buryo kugira ngo tubandanye dutera imbere. Kandi icyo twobemerera nuko nta turavye imigwi twakinye n'ingene tugiye kwiyemeza, nta nkeka nimba yuko tuzotsinda dushike muri finale Kigali. Umugwi wa Dynamo uvuye muri Afrika y'Epfo mbere ukaba warubatse amateka ata wundi mugwi wari bwabishikeko, wewe waruzi yuko uzoshobora gushika kuri ino ntambwe ugeze? Oya, kubwo twabonye abakinyi bari babazanye perezida n'umuperezida wa mbere akunda umupira w'amaboko basketball, kandi n'umuntu yitaho abakinyi kandi akumviriza abakinyi akaza no muri lokale kubavugisha. Nta nkeka nari mfite yuko twari kuja muri bar. Hanyuma urabona kare uko byahora biba abanywanyi b'umugwi nibo bibako leta ntiyafasha cyane gose. Wowe urabona barazanye abakinyi bo hanze b'amahera bagurwa amahera usaba iki tugure nk'abajeje kugira ngo bafashe umugwi wa Dynamo kuko byose igihugu cyane kwiserukira wenyine? Byiza icyo bodufasha ni uko boza bakaduhereza, bakaduha ingufu, bakadufasha, bakaduterera, tukarondera abakinyi bandi bongereza kugira baze kugira dushike kure nkuko bari dushitse kure. Anako umutama yavyigenda kari wenyine kandi yashitse ku ntambwe nyene twari dushaka. Turanezerewe cyane n'imbere y'igihugu, twese turaryohenga ubwatsi ndege. Imana imuhezagira ahubwo babandanye baduhezagira, baduhe na support abakunzi ibintu by'umupira w'amaboko. Salut guys, muraho mumeze neza? J'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Ubu unye turavuye kuri airport duciye muri Asiatique aho ibirori biza kubandaniriza, baza kwakira unyezina abakinyi ba Dynamo n'abakunzi ba Dynamo bigina intsinzi yabo. Bamukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.